tugiye kuvuga ibijanye na theme dufise uku kwezi, possessing our possessions. Kwegukira ivyacu, ukwezi ko kwegukira ivyacu. Mbare umuntu ari wandi iwawe uti uko n'ukwezi kwa kwegukira ivyawe. Sura kandi mubwira uti nta uzobikora mu gishingo ciwawe, ni wewe wo kubikora. Imana ishimo cyane. Abari ngaha hagati mu ndwi narababwiye ibijanye no guposeda amaposesio yawe si ibintu bikeneye negotiation. Kugira ngo ushobore kwegukira ivyawe hategezwa gukoreshwa inguvu z'igisirikare. Ndasubiramo. Kubijanye no kwegukira ivyawe si ibintu bikeneye ko abantu bakumva canke bagutahura. Si ibintu bikeneye ibiganiro vy'amahoro. Kuko mu mbabarire hari igihe turiko turegukira ivy'iwacu tutaba dukeneye ibiganiro vy'amahoro. Kuko deja uwabigutwaye ntiyabigutwaye mwabanje kuja inama. Iyo turiko turavuga kwegukira ivyacu ni kuvuga ngo nico watakaje. Barakikwiba, baragitwara bitewe n'ukungene bakuboneye kumbure cyangwa ukungene badashaka ko ubandanya ukomera. Turiko turavuga kwegukira ivyacu naho twisubiza ivyo batwaye, naho tugarukana ivyanyazwe. Rero uyu munsi tugiye gusangira umutima ubwiza kuranga uyo muntu agiye gusura guposida amaposesio yiwiwe. Nakumabwira yuko ibijanye n'ivy'ubwami bw'Imana ibi ndabigarutse ko bari hagati ngaha mu ndwi naronse umwanya kuvyigisha. Ibijanye n'ivy'ubwami bw'Imana biratandukanye n'ivy'agakiza. Agakiza n'ubuntu, nta numwe yoshobora kugwana kugira ngo akizwe. Gukizwa twakijwe kubw'ubuntu, niko ijambo ry'Imana tubwira. Ubuntu bw'Imana nibwo bwabakije kubwo kwizera, navyo nyene ntivyavuye ku bikorwa byanyu kugira ngo he kugira ubirarira. Hano birigisha ivuga ngo ingero y'icanu fariki ingabire y'Imana n'ubugingo budashira. Imana vyarayimbaye kuguha ubugingo budashira. Ariko ibijanye n'ivy'ubwami bw'Imana Yesu avuze ikintu gikomeye, barabubandanira. Kandi ababunyakura babunyakurisha ubuhizi. Abantu uyu munsi ngiye kubabwira n'abantu bamenye principe yuko ibijanye no kugaruka n'ivyawe vyagiye udakeneye amasengesho kwinginga Imana, ari ukeneye amasengesho yo kugwana n'Imana n'abantu. Nari siko ndiko ndavuga n'abantu b'Imana muri kiro kibanza. Yakobo hari ico yari yanyazwe. Yakobo yari yahawe umugisha kandi ivyo Isaka yamubwiye nta mbona Yakobo vyigize mu bako. Amuhezagira igihe yigize Esau yamubwiye ngo bene so bazogukorera ntibigeze amukorera. Yamubwiye ko azogira umugisha mu maza no mu masa nta vyigeze mu bako. Kuko yabaye musi ya Labani amukoresha nk'umuja amuha ivyo atakoreye. Yamaze imyaka myinshi ariko araturatura. Si nivyo gusa n'umusa avana na Labani, ijambo ry'Imana ritubwira ngo acarahunga kubwo gutinya uwo bavukana Esau, yatinya ko yomugira nabi. Gute wa muntu yahezagiwe ariko arahunga? Gute wa muntu yahezagiwe atari karashusha umugisha yahawe? Nikura yuko hari ikibazo cari gihari gihagaze ku izina ry'iwiwe iracitswa Yakobo. Ijambo ry'Imana rimbwira ngo afata abagore biwe bombi n'abana bo n'ivyo arafise byose abizabutsa umugezi, ngo ariko we acasigarayo zose yarabitwaye. Aravuga sishobora kubandanya iki kibazo kitarakemuka, sishobora kubandanya ntaragarurirwa ivyanje, sishobora kubandanya ntarasubira mu kibanza Imana ingombamo. Kuko iyo nzoza hose nta mahoro zo kwigerangira. Marge ko ndi umunyamugisha, marge ko umugisha w'Imana wavuzwe ku buzima bw'iwanje, wabaye confess ku buzima bw'iwanje, ivyo ndiko ndabamwe bitandukanye n'ivyavuzwe kuri jewe. Uyu munsi umutima naje nzanye iki gitondo nuko ivyo Imana yavuganye nawe bisa n'ivyo uzoba uri kurabamo. Nuko ivyo Imana ivuga kuri wewe bihura n'ubuzima uri kurabamo, ataruko urakeneye gusubira kugwana kugira ngo uposede amaposesio yiwawe. Kuti Imana ivuga kuri umutunzi mugabo gushika n'uyu munsi wugajijwe n'amadeni,
ugasubituva normal mumbabarire ivy'agakiza nababwiye biratandukanye n'ivy'ubwami bw'Imana. Imana mu ijuru hizo nababwiye mu ijuru hazo bari ibishomeri muga mu bwami bw'Imana nta gishomeri cabwiza kuhaba. Kuko ivy'ubwami bw'Imana nibijanye no kuganza kw'Imana hano mwinosi biciye muri twebwe. Numva meni yanyu muri kino kibanza. Numva meni yanyu muri kino kibanza. Tubiza kwidebarasa ikintu cyose kinyuranye n'Imana iri kiravuga. Tukaba mu bigene ubuzima bwacu. Abigaratiya 4 musomero uhere ku murongo wa mbere kandi ku murongo wa 5. Ariko mvuga yuko samuragwa iyo akiri umwana ataco atandukana ko n'umugurano. Ariko mvuga anavuga ngo iki nico mvuga. Akivuga kubera ko niko biri. Iyo samuragwa akiri umwana naho abatandukaniye n'umugurano. Bivuze ngo naho ari wenye n'ibintu vyose. Vuga ngo ndinye n'ibintu vyose. Vuga cyane uti ndinye n'ibintu vyose. Cyane ngo uti ndinye n'ibintu vyose. Ariko iyo ukiri umwana ndinde. Umwana ni wa wundi ataratahura ibijanye n'ivy'intambara mu buryo bw'imwemo. Umwana n'uyuhe? Umwana ni wa wundi yakira ibize vyose. Mumpabarire nitwakize ngo twame turiko turakira ibize vyose kuko hari biza kuri twebwe bitaba bivuye ku Mana. Hari biza kuri twebwe bivuye mu bisekuruza vyacu. Hari biza kuri twebwe bivuye ku mazambo batuvuze ko. Hari biza kuri twebwe bitewe n'ivyo abantu bariko baratwifuriza. Si vyose tubwirizwa kwakira. Ibize biza kubanza gusuzumwa. Iki kivuye he? Origine yacu ivuye he? Kitavuye ku Mana ukagisubiza inyuma. Kuko atari ku buzima bwawe buhapotopoto buvangamo ivyiza n'ibibi. Ori Imana ikene kuba isoko imwe y'ivyiza. Ivamo ivyiza. Niki ijambo ry'Imana ivuga. Iyo samuragwa akiri umwana ntabatandukanye n'umugarano. Naho ari wenye n'ibintu vyose. Naho ari wenye n'ibintu vyose. Samuragwa ni wenye n'ibintu vyose. Ibintu byose kwavuga n'ibiki. Ivy'Imana byose ifise ni gwacu nk'abana b'Imana. Ni vyacu nka basamuragwa. Ni vyacu nk'abaraganwa na Kristo. Ariko bivuga iyo akiri umwana, he does not differ at all from a slave. Though he is master of all. Though he is master of all. Nariwe umumete. Bafise umumete ibintu byose bivuga ngo ni wateza kugira ijambo rya nyuma. Abakira abana hivyo bataza kumva mu byo ngiye kuvuga. Mwari muzi uko ari ibintu Imana zo kujya n'umusi numwe ivuga ikintu na kimwe atari ko wavuze. Mwari muzi ko ari gihe kimwe Imana ishobora kugera ahantu aho atazishobora gukora wowe atacukoze. Aho Imana ifise samuragwa irizeye iramwizeye kivyo ari bishobora kuzana ibikenewe muri ico kibanza. Kuko atari uko nta mpamvu yuko twosenga. Nta mpamvu yuko Imana yoba yarakoze ibyo yadukoreye byose. Nta mpamvu yuko baratanze umwana wayo. Niko Musa acavuga. Gena ku murongo wa 2. Ariko aganzwa n'abamuzigama. Aganzwa n'abamuzigama. N'ababwiriza kugeza mu kibariro cyashinzwe na se. Komeza. Natwe nuko tukiri abana twari tujakariye ivyambere vyo mu isi. Tukiri abana twari tujakariye ivyambere vyo mu isi. Tukiri abana twivayanga mu vya. Tukiri abana twadufise ibibazo mbega kunywa inzoga nica. Umuntu akivuga ibintu nk'ivyo n'umwana. Mbega kuja muri boîte hari icano n'Imana nka ko turyoherwa. Mbega none umuntu yambaye n'icaha. Ivyo ni bibazo vy'abana. Umuntu amaze kubasamuragwa hari bibazo adashobora kubaza. Ufise muhemu yera. Wariko muhemu Imana ashaka kubwira ikintu ndakora ubundi akamubwira kugikora. Ivyo mbuza umviriza plus ukura plus ubatashe n'Imana. Hari ukugena Imana igenda iragushiraho amategeko apana y'abantu bose. Ivyo muri onateri batandukanye n'ivyo muri Régie Nationale des Postes. Ivyo muri Régie Nationale des Postes batandukanye n'ivyo muri limiter. Ahantu uko haba hameze hatandukanye n'ahandi kandi ibigenga abantu batandukanye n'ibigenga ahandi. Nubwo turi abana b'Imana twese. Ivyo Imana ikubuza sivyo je wimbuza. Parce que ntituri bamwe, ntituhamagarirwa bimwe. Bivanye n'ico ashize muri jewe. Arabona ibiri incompatible akati iki wewe ntugikore. Nama ndiko ndababwira nta musi n'umunigira nkondana abantu bambara amabiju. Parce que nta cakirimo.
mugabo je shobora kuzambara, shobora kwambara shenete, shobora kwambara gourmet, narabibujijwe. Ico ntagikoze mwana majamo ndagararije sukarisha nawe nusubire kaje nivyo yambwiye ni jewe. Hari abantu gusoma bashaka gufata ivy'Imana babwiye ngo bashaka vyapirika ku bandi wose, ivyo nivyo yambwiye jewe, niyo masezerano dufitaniye. Impamvu yabimbwiye nta vyonzi gushika uyu munsi sindatahura igituma yabimbwiye, mugabe cyose iri kimwe nuko icambwiye arazi igituma kimbwiye. Ico nsabwa nk'umusirikare nzikumvira naho ntoba ndabitahura. Mu gisirikare bikenerwa kurinda gutahura ivyo bariko barakubwira, hakenewe kumenya ico umusirikare ari. Umusirikare ico akora ubwa mbere nukumvira. Bumva cyane ibijanye n'urutonde, bumva cyane ibijanye na discipline, bumva cyane ibijanye nukumvira no kuba. Bavuga ngo execution d'abord, réclamation après. Bakubwiye ati rasa nuba ngo ndamurasa kubera iki? Wahawe itegeko. Iyo itegeko rije ku musirikare ikenerwa n'ubugike ni kurishira mu ngiro. Ariko umwana shabaza ngo oya kubera iki? Manzi umbwira impamvu. Ushaka gutabura byose mu bwami bw'Imana. Hari ivyo yanyegeje ku bw'icubahiro cyo kuko guhisha nico cubahiro cayo. Numva mene yanyu mikiro kibanza. Muriko muranyumva? Abakira abana baracari mu vyakera. Zabindi iki nica uzura muhemu yera, ivyo bibazo bizogabanuka. Nege gusanga abantu badutera ibibazo n'abantu batuzuye muhemu yera. Umuntu atuzuye muhemu yera akene kubanza kubitahura. Uzuye muhemu yera ibijanye na logique ya birahagarara, hagatangura gukora ivyo uburongozi bwa muhemu yera muri wewe. Numva mene yanyu mikiro kibanza. Ku murongo wa 4 maze igihe gikwiye gishitse, ndakundiye biri kiravuga ngo when the fullness of time had come. Ndakundiye biri ngo igihe gikwiriye gishitse, hari ikintu kibwiza kuba aho hantu. Nta munsi n'umwe Imana ikora ikintu igihe gikwiriye cyacu kitaragera. Igihe gikwiriye kigeze, icyakora misozi kiba gifise icyo kije gushiraho kitari gihari imbere. Avuze ngo ariko igihe gikwiriye gishitse, Imana iduha umwana wayo avyagwa n'umugore, avyagwa munsi y'ivyagezwe. Ku murongo wa 5 bikomeza ikavuga ngo kugira ngo adukize twebwe twari tuganzizwe n'ivyagezwe, akarere ko shaka that we might receive the adoption as sons. Kugira ngo twakire adoption. Iri jambo abana bakoresha ngaha bakoze rya jambo rigaruka gitwa kugira ngo twakire ubusamuragwa. Mani majambo Imana ibonye ivyari bihari yarungise umwana wayo. Uwo mwana wayo azara ducungura kugira ngo dushobore kwakira iyi mpemu yo gusubira gucika abana. Ku murongo wa 6 niho ndangiriza. Kuko umwana wayo ntivyari bihagije gusa. Avuga ngo kandi kubera ko muri abana Imana cirungika mpemu w'umwana wayo mu mitima yanyu. Uwo niwe ataka ngo Abba Data. Ku murongo w'indwi therefore nuko rero ntimukiri abaja, ariko uyu munsi muri abana. If a son, nimba muri abana, muyandi majambo muri basamuragwa. Nimba muri abana uyu munsi muri wa wundi wo kuganza vyose, wa wundi wo kwegukira vyose, wa wundi wo kugira ijambo ryama kuvyo Imana yaremye ngaha munsi. Numva mene yanyu muri kino kibanza. Ari uyu munsi shaka guhagarara ngoma mvugane n'abasamuragwa, ngoma mvugane n'abandi Imana yaha ivyo yaremye kugira ngo babiganze. Kuko ndavuga ngo umwana w'umuntu niki aho mwibuka ko habuze gato kamunganyisha nawe. Avuga ngo wamuhaye kuganza ibikorwa byose vy'amaboko yawe, ubishyira munsi y'ibirenge vyiwe. Ivyagaruke ngaho wamuhaye ubwiza, umwambika icubahiro n'ubwiza nk'igitsibo. Icyo nico dufise. Turambaye ikamba y'icubahiro, turambaye kuhone y'icubahiro, turambaye kuhone y'ubwiza. Icubahiro kuvuga iki? Ni kuvuga ngo niyo ADN yacu, niyo nature yacu. Ubwiza nuko ivyo dukora
bigaragaza icubahiro c'Imana, bishimisha Imana, bituma abantu bavuga nka wa mwami yavuga ngo ntihagire indi Imana yindi isengwa atari Imana ya Shadrach, Meshach na Abednego. Burya bwari ubwiza, cyari igisibo cy'ubwiza bari bahejeje kugaragaza. Icyo ni Imana ikarondera uyu munsi ku buzima bwacu. Ndabwira ikintu babwiye, ibijanye n'ivyo kwegukira amaposeso yawe ntivyerekeye wewe gusa. Ivyo dukora kuva umunsi twizera Kristo Yesu umwami n'umukiza, tubikora kubw'abari inyuma yacu, tubikorera abandi. Kuroranirwa kwawe niko kuzotuma abandi baroranirwa, kuko abandi ntibatahura ibijanye n'ivy'umutima w'Imana, ntibatahura ibijanye n'ivy'ubwami bw'Imana. Mu bwami bw'Imana turasangira, mu bwami bw'Imana dutunga twese, mu bwami bw'Imana turafashanya twese, mu bwami bw'Imana turababariranira, mu bwami bw'Imana biva kuri umwe bija ku wundi. Nico gituma Imana avuze ngo, Yesu avuze ngo data byaramuhimbaye kubaha ubwami. Singikira muri ko muracumva ibijanye n'ivy'ubwami byarahimbaye data kubiduha. Uyu munsi turabifise, gusa tubiza kubwirike kubimanifesta hano muri nose. Uburyo bwo kubimanifesta nibwo ngiye kubabwira, ni mu buryo bwo kugwana. Hari ibintu bibiri bizogushoboza guposida amaposisi wawe. Icambere ukumenya kwawe, ica kabiri umwete wawe. Ndasubiramo, ng'ibintu bibiri bikenewe kugira ngo ushobore guposida amaposisi yawe, kwegukira ivyawe. Icambere kumenya, the knowledge, kumenya na connaissance. Ica kabiri the courage. Uyu munsi ngiye kuvugana n'abantu Imana igiye gushira muri team ifise y'abantu bari courageous, abantu bari courage. Kuko uyu munsi narayijoro ndiko ndabaza mwe mu Imana, nibiki biranga umuhizi, nibiki biranga umunyamwete, nibiki biranga wa undi aposeda amaposition yiwe. N'ibintu bishika 12 siniko nza kubimara, muga mdifuza ko buri muntu wese muri kino kibanza at least afumagira mu basi bitanu. Pourquoi pas tobigira vyose? Kuko mbabwira ikintu kimwe, iyi si abazoyiganza n'abafise kumenya kandi bafise n'umwete. Iyo utazi kuri samuragwa nta kizobuza yuko bagutreta nk'umu esclave. Zose bijanye no kumenya. Iyo samuragwa kiri umwana n'abatandukana n'umuntu nari wenye n'ibintu byose, mwavuze ngo ariko iyo amazi kugera mu gihe cyashinzwe aramenya. Tukati bwabundi simbwirizwa kuma esclave, simbiza kubwirwa ivyo nkora, simbiza gukoreshwa ivyo nagomba. Uyu munsi arama independence ngene kudekarara hejuru ubuzima bwanyu. Haleluya. Urabona iyo bataduhembye nyene byose bica bipararangana, umbabarire abantu tugwiza kuhava. Muriko muranyumva? Yavuze ngo azohezagira ibikorwa by'intokeza mu mbabarire. Mu mbabarire. Abimana ikirahamagara kuba basamuragwa. Muri buka Isaka yarakiri mutoya, mugabe igihe wa undi Eliyazari yamuzaniye Rebeka, ambwira ati ujya ninde? Yavuze ngo ujya niwe data wuje. Yarakiri muto, mugabe ati ujya niwe data wuje. Byaragaragara kuri we. Nturi samuragwa kubera iyuva nta nico bimaze. Hariya uva mu buryo bw'umubiri, hariya ntaco amaze. Kwanza hariya nugusubira tugiye kwabwira ubutumwa bwiza, kuko kenshi nibivayo murabizi namwe nyine ubwanyu n'uyu munsi bacatugwanya. Mugabo hariho ahandi tuva. Ico gituma tuvuga kuvuka ubwa kabiri. Iyo tuvuze ko dukijijwe si terme y'abakizwa. Iyo tuvuze ko dukijwe ni kuvuga ngo mayani majambo hari ahantu twahora kare twitirigwa, uyu mutaki tirigwa. Hari ahantu twahora turi uyu munsi utakiri. Hari ho mpameni meze neza. Haraho twahora tuvuye umunsi tukiva itenda juru, ni tukiva mu Gitega, ni tukiva ku Mugoboka. Uyu munsi tuva mu ijuru. Muriko muranyumva? Abazi ko bava mu ijuru ku mugwa w'Imana nzima. Hari bibavugwa ko abari ngako gatanu barabizi. Haleluya. Bavuga ngo biravugwa kuri wewe. Sivyo byose bivugwa abo kumugwa. Hari byo bavuga ko Psalm 96 verset 3, hari cyo bavuga ko have ngo glorious things are spoken of you, O seat of God. Ivy'agaciro biravugwa kuri wewe mugwa w'Imana. Wewe ni wowe wacitse umugwa w'Imana, hari biza kuvugwa kuri wewe.
nyabuza kuvuga kuri we bijanye n'ivyo bukene n'amadeni. No. Oya, murabe nabavuye mu bukene ijambo ry'Imana rivuga nabagize kwa kumenya n'ubwenge bwo gushaka kugira umwete wo kwegukira ivyabo. Gute wombwira mbabwire ikintu kimwe. Haraba fata uburore bubiri gusa. Isaka na wa mugore w'umupfakazi wi Zarefati babiri gusa. Isaka Imana imubwira ngo biba. Kubiyo wowe kumumego byari bisanzwe. Mbwa Imana imubwiye ngo abibe hagati mu nzara. Abibe hagati mu mapfa. Abibe hagati y'abantu bariko barabiba bitavayo bahomba. Mbwa Imana imubwira ati wewe hari byo navuganye na papa wawe. Hari byo nasezeraniye so wawe. Nuve muri kino gihugu nawe yagomba guhunga kuko yari umuntu. Yagize ubwabwo ibiriko biraba. Mbwa Imana imubwira ati ntiwihende ngo uve muri iki gihugu. So guhera umugisha muri iki gihugu nyene kiri mu inzara. Umugisha wawe uri numva Ameriya muri kino kibanza. Abahizi naho bagaragarira. Abahizi bagaragarira mu bihe bikomeye. Abahizi bahishurwa mu bihe vy'ijoro. Abahizi bahishurwa mu bihe vy'intambara. Abahizi bahishurwa mu bihe vyo gusuzugwa no gukengerwa. Imana mbwira ntusoke iki gihugu biba muri cyo. Gufata akabiba yari risk afashe. Kuko nta evidence yari afise yuko icabivye kizovayo. Nawe azokwimbira ko abandi bariko baragira iki bariko bararimarima barimi. Ariko Imana mbwira ati aha nyene niho nshaka. Birivuga ngo nuko Isaka abiba muri ico gihugu. Ndashimana ko tugiye kubiba muri iki gihugu nyene c'Uburundi. Numva Ameriya muri ico kibanza. Yesu yaratuvugishijwe ko yavuze ngo abanyuma bazoba bambere. Iyo bariko vuga ko Burundi ari ubwa nyuma, sashima Imana kuko bagomba ubirisha bariko barashitsa bariko baremeza ico Yesu abanyuma bazoba abambere. Abambere nabo abanyuma. Wa mugore w'Izarefati Imana mutumayo. Yaramwati genda hariye niho nzogutungira. Kumupfakazi atagiye telefone cyaruguru aje saramubwira atumbirize ntavyo ufise byo gufungura. Yaramwati amuga wo wasaze ibiriko birawe ntavyibona. Atumbiriza sigaje gafu n'agacupa k'amavuta nitwo twenye sigaje ako gafu ngoma ndagacumbe tukajye twe n'umwana wanje hamacha dupfa. None kurasaba ngo ndaguhe mwabwa tumviriza kamenda siwe mukarya nimwakarya mwebwe murapfa mugabo jewe ni nakarya mwe ntimukarye murabaho. Ikico giharuro c'Imana. Igaro c'Imana ngene gikora nuko iyo urekuye ubuzigamye iyo wase ubukunze. Nico giharuro c'Imana. Uyu mugore nawe nyine yagize ukwizera gukomeye kwemera gutanga agafu yarasigaranye kuko nta kindi yabona. Ahejeje Eliya kukajya cyambwe ati kuva uyu munsi ino nzu ntizosura guharamwo agafu. Niko ngo abandi barapfa yaraja kubiriyo bye bishwe n'inzara mugabo yarafise iyi mutunga kuko utwo yarasigaranye yiremeye arafata risk aremeragira iyo courage aragatanga arabitanga atakindi kintu kindi yizeye mugabo inyuma yo gutanga yakira isezerano ryamubeshejeho ico gihe abandi bariko baramererwa nabi. Imana shimo cyane kumenya. Reka twegegwe imbere gatoya. Somera Ezra. Oya. Imbere kuja muri Ezra. Itanguriro 50-24. Reka duce ngaha mu itanguriro. Tukuvuga ku kwegukira ivyacu mugabo biri muri theme y'umwaka yitwa kugendererwa n'ijuru. Nagoma mbwire abantu bari muri kino kibanza nta numwe ashobora kwakira visitation surnaturelle cyangwa visitation divine ataramenya. Mbabwire ikintu kimwe kumenya ni ikintu gikomeye cyane mu bwami bw'Imana kuko byose bihagaze mu kumenya. Byose bihagaze mu kumenya. Umwansi wa mbere dufise namatiko ndayivuga si Satani. Umwansi wa mbere umunsi dufise ni ignorance kutamenya. Umwansi ufise zose ubukene umunsi wamenye ubukene ntibuzogusezera mu kugenda. Somera
itangure 50 umurongo wa 24 aravuga ngo Yosefu abarira abiwabo ati ndi hafi gupfa ariko Imana ntizobura kubagendera. Yosefu abarira abiwabo ati ndi hafi gupfa, kwereka babwiye ko ari hafi gupfa yari abizi. Abantu b'Imana bagizwe no kumenya ngo bene Isakari bari bazi kugendereza imyanya nibi, bakamenya ivyo Abisirayeli babwirizwa gukora, bari bazi. Yosefu abwira abavukana arababwira ngo I'm dying, ngiye gupfa. Yarabizi kagiye gupfa. Mwase avuga kiro kintu ngo ariko ndazi yuko Imana itazobura kubagera. Ico yarakizi. Vuga ngo yarakizi. Vuga ngo yarakizi. Nje ngiye gupfa ariko mwebwe Imana izobura kubagenderera. Mwarababwira umunsi yabakuye muri kino gihugu mundahire ko mutazosiga amagufa yanje ngaha, muzogenda muyatwaye muzamugiye. Kuko arabizi yuko Imana igiye kubagendera, kandi yamara kubagendera izosura kubagendera. Kandi mwari muzi gihe Yesu apfa, ijambo ry'Imana ritubwira yuko imva zabera ziriyugurura ngo abera bagendagenda i Yerusalemu. Muri bajya bagendagenda i Yerusalemu Yosefu yararimo, kuko amagufa ni imva zari Yerusalemu. Abari hanze ya Yerusalemu ntibazutse. Oya, abari Yerusalemu nivuga ngo Yosefu yararimo, yarabizi yuko agiye gupfa kandi Imana izosura kubagenderera. Arabwa muze mugende mutwaye amagufa yiwanje, genda kandi tanguriro. Tuvuge uyu munsi ndabangikanisha umunsi nubafise amavuta y'abadamu kubabwira neza nabo byabo. 20 ku murongo wa 1 n'umurongo wa 2. Abagize kumenya sabagabo gusa. Itangure 21 murongo wa 1 aravuga ngo Uhoraho agendera Sara. Uhoraho ntiyagendeye Aburahamu. Aburahamu yararusigiye cyo kugendererwa, ariko na Sara nawe yaragenderewe. Vuga ngo na Sara nawe yaragenderewe. Vuga uti na Sara yaragenderewe. Ufite Sara ari mu gishingo c'abandi batamenyerewe kugendererwa. Bamwe byari bimenyerewe ko Imana yogenderera abagabo, mugabo igendera na Sara. Abatamenyerewe nabo baragenderera. Nari sikonza kumva amene ya Sara bari muri kiro kibanza. And the Lord visited Sarah as he had said. Nkuko yari yarabimubwiye. Sara yarabizi yuko azogendera, kuko yari yarabibwiwe. Mwani majambo yarabizi. Niyasidutse Imana iragende. Yari yamubwiye ati nzo kugenderera. Ico gihe iramugenderera. Icabaye n'igiki? Komeza. Kandi amugirira nkuko yamubariye. Amugirira nkuko yamubariye. Imana misi yose embabwira ikintu kimwe, ikimubwiza kukimenya. Urugeze ko kugendererwa n'ijuru ku buzima bw'iwawe kuzongana n'urugezo ufise mu kumenya ico wabwiwe. Ndabisubiramo. Urugezo uzokwakira ama visitation divine ruzongana n'urugezo uzoba ufise kumenya ivyo wabwiwe. Abatabwiwe ntibagendererwa, mumbabarire. Imana mugene kuko yari yarabimubariye. Nawe urafise ivyo yakubariye. Ni wabimenya Imana izo kugenderera. Bihagaze kukumenya. Ukumenya umviriza bibiza gucika umugenzi wacu, umugabane wacu. Kuko abatazi bahusha vyinshi, abatazi barazimira, abatazi barahomba. Cyo gituma uri ikiguzi cyo kumenya icyo Imana yavuze kuri wewe. Uri ikiguzi umviriza kugira so kirihe biragusaba vy'ukuri kupfa ku mubiri wawe. Biragusaba kurondera wenyine ubwawe ku giti cyawe Imana. Kuko hano Imana ntiyamusanze mu kivunga, yamusanze ukwiwe. Hana muramuzi, hana Imana yamusanze ukwiye kuko yakize umutima wo kurondera Imana. Urugeze Imana kugenderako rungana urugeze ufise ukumenya ico yavuganye nawe. Cituma abaposted amaposition yabo ubwa mbere na mbere barazi ico babwiwe. Barazi ico babwiwe. Si kubw'ubusa ubona bose bagenda barondera guposeda Kanani. Nuko Imana yarabwiye umuhungu w'imfura wa Nowa yamubwira ngo Kanani azoba umuja wawe. Kanani azoba umuja. Bose bidija Kanani ko bari barabwiwe Kanani. Ntibapfa kuja hari hose. Numva amene yanyu muri kibaza. Haleluya. Reka tuvuge icya kabiri. Gisaba umwete. Courage. Umwete nico kimena courage nkize byose biva ni zere. Okay.
Ezra 10 ku murongo wa 4. Ezra igice cy'umurongo wa 4 page 546. Isezerano rya kera haravuga ngo va hasi kuko ari ivyawe. Va hasi kuko ari ivyawe. Va hasi kuko ari ivyawe. Arise, for this matter is your responsibility. Va hasi kuko ari ivyawe. Abakiri abana bazi ko yo Imana nizi bikore basha, Imana nizi bikore hari ibyo azokora. Nutahaguruka wewe. Kugira ngo Imana ikore hano muri nosi hari protocole yubahiriza. Hari uwo yahaye kuganza isi. Uwo nawe si umumarayika. Yahaye umwana w'umuntu. Isi ganzwa n'umwana w'umuntu. Kugira ngo Imana ize gukorera mu isi nuko umwana w'umuntu agira icyo akoze. Icyo gituma ivuga ngo mpamagara ndakwitaba, nutahamagara ntizo kwitaba. Iravuga ngo nimutange kugira muhabwe, nutatanga ntuzohabwa. Haravuga ngo ababiba mwe bazokwimbura, yaravuze nutakora. Iyo Isaka tumvirijwe iri mu byengo biba muri ico gihugu, yari gushobora kuba umugwiza atunga akomeye. Bivuga ngo nuko uwo mugabo abumutunzi ahebuje. Icyo jambo ndari kudacana. Kubyo byatumye umwami w'ico gihugu Abimeleki aza kumuraba, aramubwira ati ndagukeneye, uzi n'amakuru turavye biriko birakubako, tukaraba natwe biriko biratubako, twebwe turashonje n'umwami yarashonje, ariko we tukuravye uri umwami, uri nakavantara, uri umunyamahanga, mugabo wewe urahaze, turashonje turi mu gihugu cyacu, nawe urahaze uri mu gihugu kitari kwawe. Ivyo ni paradox. None wewe uzi isi yacu kuruta twebwe twabaye imyaka n'imyaka. Gute isi yacu aho twavukiye iyo ireponda favorablement kuri wewe, twebwe itareponze favorablement. Acamwe ati kubw'ivyo rero sinkeneye intambara, sinkeneye guerre civile mu gihugu canje. Muvyonje ndamo gucungera no gukingira abanyagihugu banje kuneza yacu twese. Haguruka ugende, nibakubaza impamvu wagiye uzobwira ati umwami yambwiye ngo ndabarengeye. Genda kuko gutu umwami ashaka kuzabwira ati urandengeye. Umwami afise byose. Genda kuko uraturengeye. Murundi kora ko yarazi ko umugisha si ibintu, umugisha niwe. Ni mhemu, umugisha ni mhemu. Navuze ngo umugisha ni mhemu. Aho ugeze ni nka sumaku uraza. Birasara isugira ngo aragenda asibuza amariba yase ngo ayita ya mazina nyene. Ico ni kintu cigwa kindi. Ntiyahinduye amazina, yayise ya mazina nyene. Yatanze code mu isi y'imhemu. Ya papa we kubari bamuzi kuko isi y'imhemu izabavyeyi. Imbere ukimenya abana izabavyeyi. Cyo tubavuga ngo kwa Isaya hari umuhungu yitwa Dawidi. Kwe batavuze ngo hari witwa Dawidi kwa Isaya. Bavuze kwa Isaya. Hari urutonde. Numva ameri yanyu muri kiro kibanza. Numva ameri yanyu muri kiro kibanza. Ayita ya mazina nyene. Asi wiga mbere bari mutera igera ibahebera. Haravuga ati sinenda gwana umugisha w'Imana. Abantu bazi ko bahezagiwe, barabizi ko nta numwe hari muri nosi ashobora kubihindura. Mwibuke ingene Baramu yavuze ngo nabariwe kubahezagira kandi barahezagiwe, kubw'ivyo nta ushobora kubihindura. Biragoye kungene wo kompeta n'umusamuragwa w'Imana. Biragoye kungene wo kompeta n'umuntu yuzuye muhemu yera. Imana ishimo cyane. Biragoye. Iryo riba rimutera ko aja kurindi ararisibura birakunda. Bo ivyo bakora bikankora bikoze vyarakunda. Naryo nyene barimutera kabati ahantu hari injyane nyinshi. Aragenda ashitse ahandi ntibaze. Umugisha ari yabasigiye wari ubakwiriye. Ubasigira umugisha ubakwira bitume batabandanye bagukurikira. Ahageze haravuga ati ko bataje atani Rehobote urabishikanye ahiyaguye. Mugarikira abantu benshi batazi ntiyagumye Rehobote. Ngo nuko hariho irindi riba rya bonus yitwa Sheba. En fait Sheba nukuva muri confort. Ugashika aho rero tuyita akarenzo. Harantu gereko batubya yaratwenuriye
kame ari Rehoboti si kure y'Isitina, si kure ya Eseki. Mugabo Sheba ni kure ya hajya hose. Icyo ukora uca wisumeta. Abageze ahisheba baca baza kubisumetako. Ati nukuri turazi ko Imana iri mu ruhande rwawe, none twokora iki? Mugabo kiri Rehoboti bati bijyara vyivye bijya ariko Sheba ni funga. Ariko Imana ikora ikintu kaba ijibije une fois pour toutes akanwa kose karoga kubo. Nuje vuga ngo rega ngo ugomba uvuge ni wadutunze. Ugomba uvuge ni watubesheje. Uramuvuga wewe uri ko atuvuga natwe. Birivuga ngo hari umugisha Imana iha umugorotsi bigatuma n'abansi baza kuzura nawe bakaba amahoro. Nuva meni yanyu muri cyo kibanze. Uyu numugabo yemeye gufata risk yo kubiba ahantu. Ibi byamusavye umwete, byamusavye ingufu. Ravuze ngo haguruka kuko ari ivyawe. Haguruka kuko ari ivyawe. Ijambo no rimara ku kwezi kose. Haguruka kuko ari ibiki ari ivyawe. Amafere y'ingo ziriko zirasambuka mu mbabarire. Si vya sentare. Si vya ba sociologue. Nimba aba sociologue batuzuye muhemu yera. Hari amabanga batazi. Umugasho gwa tije ndakunda umugore wanje, umugore nago bazi ndakunda umugabo wanje, none bipfira he? Hari kibazo cy'imhemu kirimo. Umusociologue atazokwigera menya. Izi Imana bibikiye babandi kunda. Abo rene bikirabwira uyu munsi kumugabo w'Imana nzima ngo haguruka kuko ari vyawe. Ibikari ivyacu, ibijanye n'ivyikanguro mumbabarire. Nibibazwa bashi bishop, nibibazwa bashe veke. Bibazwa twebwe abana b'Imana abakije. Umviriza naje nibazwa je kuri akonde ya apotre naco bimariye ige ntobanze c'Imana ikiravuga cyangwa nkora c'Imana ikirambira gukora. Haguruka ko ari ivyawe ivyikanguro nabifashe mu ntoke. Ndavuga nararinde ko amashengero manini y'amamega church abikora ntavyo yigeze akora. Narindire ko ama network abakozi Imana bikora ntavyo yigeze akora. Bose baguma barindiriye ngo abaza bavuye hanze. Hari umukozi w'Imana agiye kuza. Hari umukozi w'Imana ni vyiza ko baza. Mugabo baza dufise iki? Hari gahagera iyo atamuntu ahari do reference basigara bazana n'agasuzuguro. Umuntu wese akene gukora ivyiwiwe hariya biroroshe kubikorerayo. Ariko iyo wasanze ibisekuzo bisekura imisozi imbere y'ukugira ukoze urabanza ukagenda ukavuga ati mbega ivyo ngaha bikorwa gute? Mwashaka kuduha urusha kuko hari aba gouverneur spirituel Imana yatanze. Musha kumbira ukungene ibikorane kuva twakira abanyamahanga baza kuvuga ubutumwa bwiza kubera ikishengero ry'u Burundi ndakanguka. Ubaraza bagakora ivyo bakagenda. Mugabo ntibagumana umutwaro nko twebwe dufise tubanga. Inge turiko turasufra tutagira ukungene twideplace bo ntavyo bazi. Barabibona gusa ngo barakomerewe nani. Zose bloqué coincé. Iskwe kubwira umutwaro. Mumbabarire nta ndiko ndabivuga kandi nzokoma ndiko ndabivuga n'imbere ya kamera ndiko ndabivuga. Abadutwara barakeneye support yacu nk'ishengero. Muga bazokwemera ko tubasupportinga gute turiko turagwana. Uyu munsi umuntu ahaguruza avuga ngo nakadumbi kubera iki? Nta cubero bikirimo parce que amanyanga ari mu nzu y'Imana. Abakozi Imana uyu munsi nibo banyavyaha ba mbere. Ariko umunsi ishengero ryasore kiyambika umutamana. Bazotwubaha. Musi umwe naratanga bariko bavuga ko mu myaka ya Billy Graham sumu president wari wese wa Etats-Unis yafa kuzana ivyo ashaka gukora vyose ngo ni migambi y'iterambere atabanje kumucako. Biravuga ngo iyi nzitiro z'umugorotsi zisenyuse. Habasigaye iki? Ariko uyu musi Imana yakeneye ko twifata mu ntoke. Dushaka kubigira umutwaro, dusubira kubitwara nk'inda, tubiramukwe ivyikanguro by'iki gihugu. Ikanguro n'igihe abantu bakizwa. Ikanguro n'igihe abantu bose bimenyera Imana. Ikanguro n'igihe umviriza abivye basubiza ivyo bivye. Ikanguro n'igihe umviriza abantu bagira kuhaje kuja gusaba imbabazi abo bagiriye nabi. Mumbabare guhisha ivyaha vyiwawe, guhisha ibibi wakoze ntabwo ari ubuhizi. Mubiranga umuhizi harimo nubwo yoba ari hariya hejuru nukamanuka agasaba imbabazi we yagiriye nabi. Ubwo nibwo buhizi.
haravuze ngo haguruka kuko ari ivyawe. Sinzi rabi biri mu muryango wawe, rabi mu kibano ciwawe, umenye ngo ni responsibility yiwa. Nutabikora mu mbabari nta mani zoza, nta n'umumareka zoza kubikora, parce que ntiyemere kuza kubikora. Yabihaye umwana w'umuntu. Arise for this matter. In the verse ivuga ngo it belongs to you. Ibibazo biraba wewe. Hari umunsi umwe sinene kwasoma kumboza umwanya. Dawidi yashitse ahantu bitwa Isikuragi. Ngo hageze asanga abantu bo ngaho muri iyo ville bariko bararira. Bariko bararira kuko bari baje barabatera, barabica, barabiba, hama kandi bagenda babasanganguye. Ivuga ngo ahashitse asanga bariko bararira. Ashika n'ingabo amajana 4. Nyuma aravuga ati none natwe tujemo turire. Ngo nabo bari kumwe nabo batangura kurira. Dawidi ngo ace yambara efodi aduga ku musozi ngo aja kubaza Imana. Arayibaza ati Imana, ubona no bikurikira ivyo batwaye n'amatu hamwe no bakurikira no bahambya n'amaturi ninabahamya nashoye kubanesha nkagaruka nivyo batwaye. Imana amubwira ati narindindiriye umuntu aza kugira ngo nkoreshe, narindindiriye umuntu ahaguruka yabigize ikibazo ciwe, narindindiriye umuntu ahaguruka yabigize umutwaro wiwe. Uyu munsi Imana mu muryango wawe irindiriye umuntu ahaguruka akavuga oya kubiriko biraba, akavuga oya kubusambanyi buri, akavuga oya kubijanye n'ubukene buri, akavuga oya. Agakiza k'abantu kane muri oya y'abahizi b'Imana. Kari muri oya. Hari wigeze kwandika aravuga ngo kuba umuhizi si ukutagira ubwoba, ariko kuba umuhizi ni ukunesha ubwoba. Ivyo twese ari bidutera ubwoba parce que turi abantu, we are human being. Ariko ubuhizi si ukutajugumira, ubuhizi ni ukuneshwa kujugumira, ubuhizi ni ukunesha ubwo bwoba. Uyu munsi ngomba babwire abantu banesheje ubwo bwoba nico babaye, kuko nawe uyu munsi Imana ikeneye kunesha ubwo bwoba. If you don't fight your fear, nutanesha ubwo bwoba, ugwanye ubwo bwoba buri mu buzima bw'iwawe, hari ibintu zo kwigira wegukira mu buzima bw'iwawe. Parce que ivyo ubwami bw'Imana bisaba abantu banesheje ubwoba. Ngibintu 10 ndabivuga nihuta kumva z'umwanya, hama ndabore kure mugende tuzobandana. Icambere abari kubandika mwandike. Ngibintu 12 biranga umuhizi, canke biranga umuntu ari brave, umuntu ari kuhaje, umuntu umunyamwete. 12. Icambere abanyamwete bishiraho intumbero, bishiraho ivyo bakora kandi bakabikora. They set the goals and achieve it. Bavuga ikico dukeneye, hama bagaca bakora kugira ngo ico bakeneye bakibone. Kumva z'umwanya abami bakabiri gice ca 4 usomye uhereye ku murongo wa 20 ukamanuka gushika kuri 31, hari inkuru batubwira y'umugore w'umunyashunemu kazi. Uyo mugore yagize yangorane nziza yo kumenya. Umunsi umwe abona Elisa arenganye, kandi bivuga ngo uwo mugore yari umutunzi kazi. Mwabagore mwabatunzi kazi mu izina rya Yesu. Ushimishengero ryaratewe yavuze ubutunzi mu nzu y'Imana, bagiye mu mubiri. Ubutunzi bwatanguriye mu mpemu. Umutunzi wa mbere ntiyari umuntu atazi Imana, yari umuntu azi Imana. Uyu munsi no dufise abatazi Imana, ab'Imana atanguriye bari bazi Imana. Uyu mugore abona Elisa arenganye, biravuga ngo aramenya ko ari umuntu w'Imana yera. Ngo ataragenda aramugobera amubwira ati ndakwingiza ndakuza Imana, please nyemera ndakuza Imana, ndabona ko wumva urushe uri kuraja mu bikorwa, nyemera ndakuza Imana. Elisa abonye bamugobereye aravyemera. Amaze kuvyemera wa mugore acagenda abwira umugabo wiwe atujya muntu ntibikwiye ko yuko abamisozi ari karaduca ko arengana, tumubakire inzu hejuru azoraza aruhukire nga akora ibikorwa vy'iwiwe, hanyuma hejeje agende. Umugabo wiwe aravyemera. Avyemeye barubaka yanzu. Umuntu w'Imana musharaye igitanda, musharaye imeza, musharaye n'itara. Bamwe ati kuva uyu munsi rero umenye ngo urafise iyindi nzu ngaha, ni warengana muri kino gisagara ntuzorinde uraja guturatura urondera ugira amasete hano hararon twakwamenajije. Birivuga ngo Elisa bimubuza amahoro.
ashabwira Gehazi ati mpamagarire umugore urabona ibintu yadukoreye mumpamagarire aramuhamagara uyu mugore ati mbarira ndakuvugire ku mwami umugabo ati ntabyo nkeneye je nkeneye kwibera ngati no ntatushaka ambwe ati nta na kimwe shaka uyu mugore kubera ubuhizi bwiwe yaranse ikintu na kimwe kivuye kuri Elisa ubwa mbere kurako sinzi hari kumenya arafise muri we abandi batari bafise ninda toshaka bamuvugira ku mwami naje umbwiye ati ndakuvugire ku mwami mvote watevye ahubwo nyarutse mugabo ati sindabikeneye ivyo mfise birakwiriye birihagije arahanga biritubwira ngo nukumwe Elisa bandanye mu amahoro arabwira Gehazi wabonye ko yanse ko tugico tumukoreye sinone we nacubona tumukorera ati yereka nta mwana agira ata umuhamagare kandi asaramuhamagara arambwira ati wamugo wanse ko ngico nagukoreye mugana namenye ikibazo ufise nta mwana ugira aho umwaka uzobugeze nka uzobufise umwana w'umuhungu urazigena cyamubwira ati muntu w'Imana reka kumbesha arambwira tumviriza ndabizi umugabo warashaje nawe kumurengera waraciye mugabo kubyivyo wakoze umwaka ugeze nkaha Imana nkora nimba kiri Imana uzobukiki umwana w'umuhungu Elisa carigera ngo cagihe gishitse wa mugore avyara wa mwana umwana arakura bibanda bimeze neza umunsi umwabwira papa we ati papa ariko ararima amwe ati papa numva menetse umutwe uranyishe arambwira ati abwira umuntu ati mujane kwa mama wiwe ngo amujanye ngo ashikira ku bibero vya mama wiwe sinzi gituma abana barunge kwa nyina ngo ashitse ngo ajya ku bibero vya mama wiwe ngo maze ako kanya ngo kumugoroba ngo acikanye uyu mugore gamana je sinzi umunsi twahuriye mu ijuru ibintu yakoze ibintu biteye ubwoba ntirukanze kurondera morgue ntirukanze kurondera amufasha guhamba ibaza umwana wawe waronse mu busaza atani ibindi vyizgo ntari nisezerano rinde wahawe niryo rimwe gusa naryo nyene riragiye ngo uyu mugore acafata wa mwana aramudugana apara mu cumba ciwiwe ngo muri ca cumba ca wa muntu w'Imana amudyamika kuri ca gitanda birishwe ngo acamugaranirayo avuga ati biza kuva ngaha aruko bironkeye umuti atariruka ngabwira umugabo we ati umuriza ashaka kuntiza umuntu umwe wawe n'indogoba arambwira ati ugiye he ingene yamwisha mbwira ati pfa kumpa gusa haraho nigire ntamubwiye yagiyemo yarafise ibanga bave badira ukwizera kwiwiwe ibaze yasize kubwira umugabo ngurumva ngo wa mwana ngo yapfuye kuko ntigeze bibwira umugabo ko umwana yapfuye yabanje kuja kwibwira wa muntu w'Imana Elisa iyo amaze kwibwira umugabo yarakumbwira ati none tugira iki shima n'ivyo Imana yari yaduhaye mu vyiza tuyishime no mu bibi nawe nyene hari amajambo n'ivyo meze ya Bibiliya mugabo adiri ukwizera kwacu uyu mugore yaranse inzitizi nimwe y'ukwizera kwiwiwe ataragenda ati we fakuma gusa nje kumuraba aragenda yarazi yamusanga ku musozi Karumeli aragenda ngo Elisa mubonye ati Gehazi uryo so wa mugore w'umunyashunemu avuga ati ego sha ati irukanga umubaza uti namahoro umugabo namahoro umwana namahoro Gehazi kirukanga ati namahoro umugore yamubwiye ngo namahoro kugeza icyo umuntu w'Imana ambwira taruko namahoro atachimana irambwira namahoro niyambwira mpebe ndaye nitambwira ngo mpebe namahoro aragira ati namahoro amushikiriye aza birivuga ngo agwa ku birenge vy'iwiwe Gehazi aza kumusura ati Gehazi reka kumusunura uyu mugore afise umubabaro mwinshi mu mutima kandi Imana yabimpejeje ataramubwira ati muntu w'Imana sina nakubwiye ngo ntumpende sina nakubwiye ngo ntumpende wa mwana wa profetiza ko nzoronka ndamusiza ajyame ku buriri uhora uryamako ibi wankoreye nibiki sina nakubwiye ngo ntumpende ese toke yoni petit problème Gehazi tori inkoni ugende hagire umuntu muramutsa nukuramutsa ntumuvugisha ugende ikoze kurya mwana araza kuvyuka Gehazi ariruka ngabo amugora amubwira toya sivyo nkeneye ndakurahiye guhoraho kuhoraho nawe wenyene ubwawe ndakurahiye simva ngaha tutajanye ivyo kundungikano yundi muntu ntabyo nkeneye wewe niwe wabivuze aferi y'ivyanje nawe nta wundi muntu ayinjiramwo nitwe nawe simva ngaha ntagutwaye simva ngaha ntakujanye none yagira iki
ataragenda ge haza bikoze ivyamubwiye nta nakimwe ca function hamwana aranga kuvyuka mwagenda mujanye ndabaza ikintu kimwe gute gitangaze kitari gushobora kuba uyu mugore yagize inyifato y'ubuhizi bungana gutya higeze abwira umugabo wiwe aragenda kandi yabwiye umuntu areka mutwara tumviriza iyi ndogoba uyitware cyane ntuyitware bukebuke ati kandi ntuze gukatira aho nakubwiye gukatira byose uyu mugore Paul cyagaruka akavuga ngo muri abo bahizi bukwizera harimo n'abagore bagaruriwe ababo bari barapfuye abayobora 10:35 bagaruriwe ababo bari barapfuye uyu mugore niwe bariko baravuga yagaruriwe uwiwe yari yarapfuye uyu munsi ngomba mbwira umuntu ari muri kino kibanza biracashoboka kugarurirwa ivyawe vyapfuye ivyo bakubwiye n'imyaka bimaze n'igihe bimaze I don't care ico je nkeneye kumenya niki kimwe vyukuri urafise kumenya neza ica kabiri urafise umwete wose usabwa kugira ngo wegukire ivyawe nimba ivyo bibiri ubikwije nta yindi shwa yindi isigaye nta yindi excuse yindi hari ivyawe biza kugaruka bikaba ivyawe uyu mugore intumbero yihaye yarazishitseko nababwiye abantu bari brave barishira intumbero kandi bakazishikako ntibavuga ibintu ishaka binca mvuga reka nakigireko abantu babahizi ntibavuga menshi bakora byinshi ndasubiyemo abantu babahizi ntibavuga menshi reka aba journaliste nibo bajijwe kuvuga menshi we ntiwamagaye kuba umujournaliste nimba wamagaye kuba umujournaliste naho navyo ni vyiza n'ubwo ruhande rw'umubiri mugabo ni mu buryo bw'imhemu nta ba journaliste bahari Imana ihamagara umujournaliste no kuvuga inkuru kubara inkuru nkuko rero twavyumvise nuko rero tugerageje kubiraba bafise amakuru gusa ariko twebwe ijambo y'Imana ngo iyo tuvuge nk'abavugishwa mu yandi majambo turaba prophet we are prophets umviriza iyo tuvuga ntituvuga ivy'amaso yacu ari karabona tuvuga ivy'amaso y'Imana ari karabona ntituvuga ivy'amatwi yacu ari karumva tuvuga ivyo amatwi y'Imana umviriza ari karumva ishusho umuvugishwa ari umvugishwa nakanwa k'Imana n'amaso y'Imana n'amatwi y'Imana ntibavuga byinshi bakora byinshi bwira umuntu arandi yawe ati hagarika kuvuga byinshi ukore byinshi Imana ishimwe cyane Dawidi ashitse kwa Goliyati ntihashitse aravuga ngo vyagenze gute yarumvirije asaraza umuntu arandi ati iki kigabo uwocica bo mugororera iki ntakeneye kuvuga menshi warafise amajambo menshi yo kuvuga yari Goliyati kuko wari amazi imisi 40 yaba miso sari karabacokora yavuga menshi dufise kibazo umunsi mu nzu y'Imana dufise abavuvuzera benshi dufise amasifre menshi iki hoparere loudspeaker dufise amabafre menshi mugabo umviriza abahizi ntibakeneye kuvuga byinshi bakeneye gukora byinshi umunsi impamvu adakeneye kuvuga byinshi ubundi ijwi ry'igikogwa riruta ijwi ryanye n'igikogwa icyo ukoze gishika kure kuruta ico wavuze umva meni ya mikro kibanza uvuga kubikora bikore pointre ninacho gituma Imana yaturungikiye Yesu kugira ngo agire iki atujustifie adutsindanishirize kugira nduswe kwijustifie urabona igituma bitagenze neza urabona igituma umviriza bajya bose 12 bagiye 10 muri bo baje bavuga amajambo ariko soma neza Yosuwa na Kalebu ngene bavuze atumvirize twe dushitseyo aba bavuze amajambo yonyine bavuze ngo vyatumye ngo abantu ngo bacika ivutu ngo ko bavuze amajambo yakaba ni kuvuga ngo hari nivyo bongeye iyo umuntu avuga menshi hari n'igihe avuga n'ivyo ubupfu vyinshi barageza aho bavuga ngo twiravye ngo tuba tumeze nk'inzige kuri bo ayo maso wayakuye kugira ngo ubone kuri inzige wewe ngo kandi nabonye nivyo wagiye mu mitima yawo ubona nivyo nabonye babonye ngo abantu bose bumvise ayo majambo abantu bumviriza aba journalist baramererwa nabi ngo igihugu cyose kirarira ngo baborogera Imana uravyumva bose nyine barabona nyine kwa karabaye mugabo bacahaza abatavuga bakora
atoke mwe mwarose umwanya wo kumviriza reka natwe tuvuge. Bavuze ibintu bibiri gusa. Bavuze ati twebwe dushitseyo kwanza ni bitatu. Twe dushitseyo icambere twabonye ari igihugu ciza cyane. Twasanze ivy'Imana yavuze vyose ariyo biri. Ibisagara vyiza ni igihugu gitemba. Ivy'Imana yavuze vyose ni authentique. Vyari ivyo nivyo twabonye. Icakabiri twabonye icabakingira kibavako tuza tubona Imana ije mu ruhande rwacu. Icageze tubavuze nta kizobuza nimba duhimba Imana ko tuzobajya kamutsima. Nivyo bavuze. Imana nayo iciravuga. Yaba abantu batavuga menshi bakora byinshi bavuze Imana nayo ivuga. Imana ivuga ngo abacumi bankengere basuzuguye. Ivyo nababwiye vyose nta na kimwe bigeze basira ku mutima. Imana ivuga ati muri abacumi nta numwe azokwinjirayo. Ariko Yosuwa we na Kaleb ico gihugu kizoba icabo n'uruvyaro rwabo. Aba nibo bantu Imana ikeneye muri kino gihe. Ntibavuga menshi bakora vyinshi. Reka ibikorwa vyawe bikuvugire kuruta akanwa kawe. Mwameni yanyu muri kino kibanza. Reka ivyiza ukora bikuvugire kuruta akanwa kawe. Tabita ntigeze aja kwivugira kwa Petero ibikorwa akora. Ariko abo yakoreye ivyiza nibo bagiye kumuvugira yapfuye. Baravuga ati uyu niwe yatubaririra impuzu, uyu yadushorera impuzu. Ibi biremo vyose ubona ku mpuzu niwe yabiteyeko, nta wundi yadusigiye. None nimba Tabita atagihari twebwe imfuvyi n'abapfakazi tubaye bande? Barabwira ati Petero ingo uramenyana na Yesu wawe, uramenyana na muhemu wawe. Twebwe ico dukeneye kubona udushonera impuzu ari muzima ari kumwe natwe. Tabita yazuwe n'ibikorwa. Numva meni yanyu muri kino kibanza. Numva meni yanyu muri kino kibanza. Uburorero ni bwinshi. Yohana Umubatizi yagize intege atuma kuri Yesu tugenda mumbarize kariwe canke twiteguye undi. Yari yamerewe nabi. None yoba ari we akaba atanicara avuga. Kuri situation ndimo ukutavuga ku Imana sintege nke zayo. Hari gihe Imana iceceka mugabo suki bayagize intege nke. Iyi Imana ihoze ibikeneye kuvugisha igitangaza. Narimuze iyi Imana icecetse hari kintu bishaka kuvugisha. Ibishaka kuvugisha umugisha wayo ku buzima bwawe. Ibishaka kuvugisha gukira ku buzima bwawe. Ibishaka kuvugisha intahe ku buzima bwawe. Kuko ivyo yovuze ni uzobivuga uri kurashinga intahe. Nuko Imana ikora, nuko Imana imeze. Ivuga vyinshi, ikora vyinshi. Yesu avuze ngo data arakora kandi nanje ndakora. Avuga ngo birakwiye ko dukora ibikorwa vy'iwa dutumye hakiri ku murango, kuko bugomba bwire atagishobora kugira ico akoze. Bene data bugomba bwire dukore hakiri ku murango. Yohana aratuma kuri Yesu ati ni wewe canke twiteguye undi? Narizi ko Yesu acamubwira ngo genda mumubwire ati ntuzi ko ari wewe wamubatije. Genda mubwire ntuzi ko ari wewe wabonye ikimenyetso cyamwe mu Imana aje kuri jewe hamukanshinga intaye. Nta na kimwe Yesu yigeze avuga. Yesu afata impumyi arazihumura. Yesu afata ibipfamatwi arabikiza. Abanyamibembe arabeza. Abacumbagira arabamugurura batambuka neza. Acambwira ngo nimugende mumubwire ivyo mubonye. Sinkeneye amajambo menshi kuri justify icondi. Ni murabi ivyo nkoze. Reka bakumenyere kuvyo uriko urakora. Narimuze reka bakumenyere kuvyo uriko urakora. Asaravuga ikintu kimwe gusa gikomeye. Ati hahigwa uwivyanje bitazotsitaza. Uyo ni wahiriwe kuko ubundi abahizi ivyawo kenshi biratsitaza. Nico gituma nawe wa muri kora batsitaza. None kasenga vugira hejuru nta kuntu yovuga bukebuke aratubuza kuryama. Ofete gituma bakuvuze ni kwera ko ivyo ukora bo ntavyo bashoboye gukora. Kandi ngiye cyose bakuvuze nta matwi nabwira abantu bakuvuga kwera kuri kurakora. Utariho ntibamuvuga. No bavuga nuba yarabayeho. Ngo utigeze abaho ntibigera muvuga. Bariko barakuvuga mbaye wa mu philosophe nuko tu existe. Uri kurabaho. Ingene bandaba. Bakuvuga ko kuri kurabaho. Amen. Icambe nababwiye ngo bagira iki? Hamagira iki? Haleluya. Muce mwandika guharura 23:24.
bavuga ngo iryo hanga ngo rirahagurutse nk'intambwe y'ingore, ngo rishwa badutse ngo nk'intambwe yivuga, ngo ntiriryama ritariye ico gishe, ntiriryama ritariye ico gishe. Ese kwabwira muri bimwe lion bigira umwami w'ibikoko nuko ntishobora kurya ikintu itazi cyacisha. Isanze ikintu kirife kandi nta munsi n'umwe yigera ihiga igikoko gifise intege nk'ikigwaye kiriko kiracumbagira. Irakunda ama challenge. D'abord igenda ahantu biri vyose twa dukoko twose irya aho turi igakigenda yonyene igacivuga kugira ngo twirukange, kuko tugumye naho two hamwe tugira inguvu. Icambere ikora iratudestabiliza kugira ngo kame kirukange, igacibona kagiye inzira yako konyene. Mumva igituma abana b'Imana benshi kenshi satani abafata basenga bonyene, bakorera Imana bonyene, barukwa bonyene. Iyo uri wenyene, un soldat isolé et à moitié mort. Uri wenyene uri vulnerable. Ibiriko birukira hamwe riyo ntibitumbera, kuko nayo nyene irafise ukumenya, iraza atahandahagiye ntaco ndahanoba mwe biraduka nga akiruka zikagira ubwoba cyane ako nyene ata faiblesse yawe niyo force yanje. Muse murabimeme n'imbwa, imbwa iga abandi urasa virus abafise ubwoba ira kivuga ati uyu no mwikiza ubu nta kibaza nteye. Ngabo ije ugatuza kuyikora kivuga ati ukukoko kuje kunyagaza cyangwa kuje kuniga. Nanjye negira vyimvira. Umunsi umwe nigeze gutaha mu ijoro, sinabwira ivyari bibaye, hama nzana amaguru. Nari mvuye gusengera umuntu bampamagaye mu ijoro, ngenda n'amaguru. Hama taduhura hari utubwa dutembera mu ijoro. Ndakabonye nanumva afise ishavu kuko ari inkuru baraje kumbwira itandyohe y'umukozi w'Imana. Yaje kugira accident. Kenda afise ishavu akabwa karazi nabona kakoko nikanyegera karaza ngaka nako nyene ngira akavata uyu muntu ntivyoroshe. Uzi cyaciye ki ako kabwa karamperekeje gushika kuri semuseka kabona akakabone kagiriyo gataha. No munyuma numvise umutima umbwira ati kagize ubwoba kakubonye kararyoherwa kuko kararonsa umugenzi baza kugendana ntikaronka izindi zikagirira nahabi kaje kagumire nivyo imbwa ntavyo muzi yari arakabwa kaba kaje kugira ngo kabere umuprotecteur nawe ugaca wirukanga ata wewe imigani 28 umunyakibiruka atakimwirukanye ariko umugorotsi agira iki agumye umutima. Muse murabe ni intambwe iri kiratambuka nta wasiwasi kujya kw'impene kujya kutundi dukogo tundi iri kiratambuka nyine irahunyura nyene kavuga isi iranyumvise ko ndayihonye. Ari abantu rega batagendera kuyisi kandi mengora ko bayigenderako mugayo iri kiratambuka nyine irapeza nyene kuko nta kikangira ahunyura gashika nabona agaciruka ngatazi nikimwirukangaje. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Ko mutwenze uravyumva? Amen. Ica kabiri nabwiye ngo ntibavuga menshi bakora. Ica gatatu ntibashira ejo ivyo bari gukora uyu munsi. Ivyo bavuze ko bakora uyu munsi babikora uyu munsi nyene. Ntibaruhuka badahije gukora ico bihaye gukora. Akaroni Yosuwa aravuga wazuba we hagarara manze meze kurangiza kunesha abansi banje. Ntibaraza. Ica kane abahizi bakunda ibibanza vy'ibanga. Nejo bundi ukazobona umuntu yamakuru iyo asenga ntashobora gusenga atari kumwe n'abandi. Ntashobora ikintu cyose nimaka bari kumwe n'abandi. Umuntu umunyantege kuko inkomezi ziba forge igihe uri wenyene. Muriko muranyumva kijya ukora utari kumwe n'abandi cyo kigutuma utandukana n'abandi. Babaje Marco Jordan ati niki gutuma ko umwigisha we wa IPS yari yaramuhebuje ati uburebure bwagupfuye kubusa. Avuga ati okay umuhaye challenge umuhaye defi nteza kuhoreva. Iyo abandi baryamye yaca vyuka kenda kuri tele ya basket agatira agakina abandi baje basanga hejeje gaca kinana nawe
n'uyu munsi yandikishije amateka muri basket kubera ko yamenye kumwene akora ari wenyine. Gena muri abahizi batandukanye bagwiza inkomezi bari bonyine. Uwo mwana arakura agwiza inkomezi zo yari kumwe n'abandi yari wenyine. Ngo nuko yefuta bamaze kumuta aragenda arakomera, bamaze kuva amakuru yo ko yakomeye baje kumurondera. Abahizi bakomera bari bonyine. Umuhizi ninde? Nujya senga abandi batariko barasenga, nujya ari maso abandi baryamye, nujya heba gufungura abandi bariko barafungura. Umuhizi ninde? Nujya aje gukorera Imana abandi barusha, atanumwe ari karagica akoreye Imana. Geze kushaka ngahe? Chaka ngahe? Amen. Barakunda ibibanza vy'ibanga. Icya gatandatu, icya gatanu, amen, barakunda amadefi. Barakunda amadefi. Tuyavuge gute? Barakunda imihigo. Yavuze iki kintu gishoboka, reka turebe ko kidashoboka. Yesu ashimwe. Twese gushaka ngahe? Sisi. Icya gatandatu, icya gatandatu, abahizi n'abantu b'abagwanyi. Ushaka kumuhiza utari umugwanyi. They are fighters. Itsindwi ntibatinya kunanirwa. Kureka atama innovation umunsi tubona benshi batinya ama esheke, ariko nta munsi n'umwe esheke zo kwigera iba esheke wo tavuze ko ari esheke, kuko igihe cyose ukibandanya uri kuramenya ivyo abandi batazi muri ako karere. 18 ntibatinya urupfu. They are not afraid of death. Amen. Ntibatinya gupfa. 9 ntibatinya gukogwa n'isoni. Itwari twamubwiye listen, abantu misi yose batari courage nibo bantu bose amariko barondera babitako, bafise ibipawa byo kubiterera ku bandi. Kandi twari twamubwiye yanka kumva. Kubera ko none vyagenze gutya. Ntuzi vyabaye wa murongozi wacu byamushikiye uri he ko ari sanse kurinda ibizi nyuma yiwiwe, bamurashe uri he. Muribuka umunsi Dawidi aca irugu rya Sauli, urasiki naca Sauli yashavuga ati ukujejwe umutekano y'uwahawe niba mwexecute. Byagenze gute ngo ndabacemwo shika unkata irugu? Imana yakugabe mako yanjye, iyo ushaka kwicana kwa nakwisha abakujejwe bari he? Gute basinziriye, gute basamaye? Abo nibo bahizi. Umuhizi ntatinya gukogwa n'isoni, ntatinya kuvuga ngo ibi byagenze gute kubera jeyo nije nasamaye. Guhisha intege nke ziwabo ntibikubwira umuhizi, bikubwira umunyantege nke. Paul avuze ngo mu ntege nke zanje n'inkomezi za Kristo zigira iki? Zigaragarira. Byakuna avuga ngo byananiye, byaranse ko nizera. Mu ntaye namandiko nababwira sinababwira nziza gusa ndababwira n'ibyananiye. Sireze kubabwira umuntu wampamagaye ngo nje kuzura nkati. Kandi wari karambwira nena musengeye atumva arumva. Mukuru wiwe acavyara umwana arafa. Arafata imbere ko muja kumuhamba ndaza umukozi w'Imana yansenge ntimuzi ko nani fise ntumva ujya ansengere kana mu telefone niyanyitaba nikimezo cyo ko umwana Imana ashaka ko tumuhamba. Yari afise kwizera antelefone najugumiye kuva mwino gushika mu mushatsi. Akitamumba ngo yo ndi wawundi unare ati amen. Nabone ni ntari karambwira ngo muga rero umukozi w'Imana ngo ariko ducabaye mu muryango aho umukuru wanje yavyaye umwana acarafa kuje nabuje ko muhamba udashitse kuko ndazi ko ni washika araza kuzuka. Mugabo sinaye mubwiye mpagomwe ni kutabanje kumbaza ngo rero ngo twarindiriye ngushike ya cyangwa ntumvirize mu makanya senge. Uko gusenga kwari ubwoba kubinteye. Ubundi gusenga umuntu ndagusenga ngisenga numve ko musengera bwari ubwoba nagize ntinya kumaramara. Nasenze mvuga guke Mana naho wobimbarira sinze ko no kuva kare wobifutse. Mugabo ndaryamye jewe niko nasenze
ikintu cyose nza kubona cy'igisanira cyo kuzura umuntu yapfuye nza kubona mu ndoto ndaza kumenya yuko ari we wumbwiye ati go ahead genda umuzure shangenda uko naryamye niko navyutse ni ndoto nahora ngira nta nizo nagize uwo munsi 5h du matin numva telefone mukozi w'Imana ni naka turakurindiriye rero nurumva murazi kaje dukora tutabanje kubaza Imana bwari ubwoba nuko nta tuzosura guhana umbwira umbabarire nagize ubwoba ninasenze ntimana hacu yambwiye cyari bikereka Imana ndakumbwiye nari kugenda niyo cyari kumbwira katari kuzuba ubwoba donc abahizi ntibatinya kumaramara Yesu ashimwe tuze gushaka ku 10 Haleluya ntibatinya gufata ingingo z'ukuri naho bahariho abatavyumva boshobora kubagwanya despite abatomumva despite abatotahura ivyo ariko arakora urazi ni kenshi twanka gufata ingingo zikwiriye gufatwa unabazo cyo bavuga gute none cyo twiyumvira gute ingingo urabona ko nikwiriye gufatwa mugabo ntiza kunezeza benshi hari ingingo zitanezereza benshi n'ingingo zinezereza benshi iyo hageze ko dufata ingingo zitaza kunezereza benshi ziza kubabaza benshi ariko mugabo kandi kabakiza iyo utari umuhizi izo ngingo ntazufata ucurondera uravyumva opinion ya majorite ngasi misi yose umunyegeri bwinshi bwimba icya 11 ntibatinya gusaba imbabazi iyo bakoze amakosa gusaba imbabazi ni igikorwa cy'ubuhizi kane gupoza amaposisi wawe saba imbabazi amen saba imbabazi kandi gusaba imbabazi égale aussi réparation none usavye imbabazi ko atwaye telefone y'umuntu kandi uracayifise kore ko tocisubiza bo ivyamaze kugenda ntawo bikura ntaco mugabo mu vyumbe neza kugusaba imbabazi harimo réparation gutusaba imbabazi umuntu wamutwaye impuzu kandi uracayifise wamubwiye ko umusuma yayiri kandi uracayifise uyambara iyo waduze ruguru ahata kubona kubera kinimba vyo kuri wamusavye imbabazi umubwira ati kandi niga mpuzu ndacayifise nagoma ndayikuzanire who knows katazo kubwira ati yigumane repara watwaye umugabo w'abandi wasavye imbabazi ni vyiza uri muhizi musubiza musubize uhembwa umushahara atari gwawe waracecece warahoze genda ubivuge uti je mpemba umushahara atari gwanje kuko bihenze ubwa mbere bakaguha umushahara wundi muntu uri hejuru wawe urawuzi mugabo bandanye uhemba wasavye nimba uri umuhizi genda uhagarike boca bafunga kwa ico gihe cyose naho wofungwa ntaco Imana izokujustifya kuko wabaye umuhizi kureka abantu batinya gufungwa ni kwera ubwoba ivyo botakaza mene ngikubwira yuko ico gihe ugiye petata ivy'Imana gukingi tuweze kuchaka ngahe kuchaduze ikiranga abahizi bateba kugukinyanya iyo bafashe icumu bari kubaragwana iyo bafashe igikorwa bateba kugukinyanya wanze ikintu bateba kugukinyanya mani majambo bafise endurance they are tough umuntu uzobona ateba kugukinyanya mani majambo umuntu adacika intege vuba uyo muntu n'umuhizi umuntu asenza atarekura muri buka Yakobo tsinda kure kutampezagiye yatevye kugukinyanya Imana ati umbiriza ndakwereka imukata umusoko ati nta kibazo mbe wa Kenya mugabo ndumvana ngaho utampezagiye abo nibo bahize yakuye izina ry'umugisha bituma poseda amaposition yiwiwe birivuga ngo nico gihugu yari yajyamye Imana yakimuha bene uruvyaro rwe wiwe kora ko yatevye kugwa ikinyanya bwira umuntu ari wandi yawe ati ikigira 12 notebe kugwa ikinyanya muhaguruke ku maguru yanyu dushima Imana
vuga ngo mana mpubuhizi. Vuga cyane uti mana mpubuhizi. Mana mpa no kumenya kugira ngo nshobore kwegukira ivyanje muri buno bugingo mu izina rya Yesu Kristo. Amashi menshi ku mwami w'abantu. Iryo sengesho nabasengeye, Imana ibahe kumenya, Imana ibahe ubuhizi, hama mugende mwegukire ivyanyu mu izina rya Yesu Kristo. Amen.